twejeje kubonana na mugenzanje umushikiranganje ajejwe gisata c'uburimyi muri Republika ya Kongo. Bwa mbere bwo kwari kugira ngo ndamwakire kuko murazi ko kuvejo ahise twari dufise igikorwa kijanye n'urumuri rw'amahoro Igitega. Ubu naho twariko mu ihuriro ry'incabwenge z'abarundi ziva mu bihugu bitandukanye n'aha mu gihugu kugira ngo tuganire ibijanye n'iterambere. Nyene co mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi niwe ariko araremesha kandi akurikirana ivyo biganiro. Naco gituma rero naje kugira ngo ndamwakire hanyuma ndamwipfurize ikaze. Murazi ko ibi bihugu bibiri ari bihugu bigenzi kandi bibanye. Ico twayaze rero kwari kubanza kumushimira ko yitavye ubu butumwa twamurungikiye ku izina rya leta y'u Burundi. Hanyuma tukaba twibukanije ivyo banyincubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi n'umukuru w'igihugu ca Republika ya Kongo baganiriye kandi bakumvikana muri rwa rugendo umukuru w'igihugu cacu Burundi yagira mu kwezi kw'indwi hariya muri Republika ya Kongo. Harimo rero gushimangira iterambere ry'ibisata vyacu by'uburimyi no kugira ngo dushobore guhanahana umwimbu cangwe ubumenyi. Aha rero twumvikanye yuko imbere yuko twicarana nyezina kugira ngo tuyage tubanza kugira urugendo nkuko murabizi yuko twebwe twama ku rubuga nawe twashaka kumushikana ku rubuga mu bice mu ntara zitandukanye z'igihugu yirabire aho tugejeje guteza imbere igihugu mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ngene turiko turakorera amakoperative. Hanyuma rero gutyo tuzoshobore duhejeje urwo rugendo hagati mu gihugu kuzoca rero twicara tukaraba kw'idonido ivyo banyincubahiro abakuru b'ibihugu byacu bipfuza ingenero twoca tubishira mu ngiro kandi mu gihe ca vuba.